kubera jewe à vrai dire wasanga ndi oblige kugira mariage kubera communauté burundaise usanga bakubwira ryari warabuze umugabo wowe ni ryari ifo kurongorwa ifo kuva mu nzira nanje bikanja mu matwi nkaca numva kumengo birateye isoni cyangwa isagate kama muryango ntibigeze ugirwa kuva ko ya societe bukubwira mvuye ni wa divorce en plus urakijijwe urasenga abantu batiko kijijwe abantu ntibumva ngo wagize divorce ntibazovyakira nabi ntibigeze uvyumvira naravyiyumviriye cyane gose naguma nshindiriya naguma ndi mu rugo naho bitagenda neza kugira ndabe ko bizogenda neza nanje narafekinga life ya mariage ako sinari heureuse indani ariko abantu bambona hanze babona ko nezerewe kubera byose narabishira mu maboko y'Imana nkavuga peut-être bizohinduka nibaza ko Imana permise ko ndeprima kugira nshobore kubivamo carrément ivyo kunsumira yaransumira neza yarampa ibintu vyose ariko ibintu vy'indani vy'umunezero vyo kwinjoyinga life vyo gukomunika kubera ntaronse umwanya wo kumwiga byari bigoye nico naho naciye numva biba ingorane kuko umuntu arakubuza abantu hama ntagwe n'umunezero mu nzu nakuganiriza waradeprimye nyene uragira problème mentale ego naragize problème mentale ndaja no muri clinique y'aba psychologue barampa imiti barantera n'inshinge kugira nshobore kuba stable kugira mbe stable mu mutwe umva narigeze kudeprima nyene ugasanga ndavuga ibintu bitajanye numva umengo no kwiruka mu barabara bakamfata nkambura impuzu ariko nkaguma mvuga ndashaka kudivorce nico numva umengo mu mutima wanje Tasiyo kwaramutsa kandi wakunze wa Siren Vibes ndabahaye mwiriwe cyane ndabaramukije gose nizera ko mumeze neza aho muri natwe aho turi ngahani ni sawa turashima Imana ni Siren Vibes nibaza ko abayizi muramaze kwimenya abatayizi nabo nibaza ko nabasaba cyane kugira subscribe cyangwa kugira sabone kugira ngo muze murakurikirana ibiganiro byacu ko tuba dukeneye support cyangwa tuba dukeneye ko mutwereka ko ibyo dukora mu bikunda kandi bigaragarira mu kubona nombre y'abantu yiyongera tuvuga ati abantu bakora kundi two turakora muri iminsi impamvu nombre y'abantu y'ababone yiyongereye rero yikore hama urabikiganiro après sheko commentaire yawe ko nibaza ko ma commentaire afasha twese ni jewe ni nabani na communauté y'abantu barabiganiro byacu je kubatanzi nitwa Ozira Code niyo mazina nkoresha ku masosio yanje yose nibaza ko abantu bifuza kunkurikira bakunda babasha kuja kuri Instagram cyangwa kuri Facebook hose ni Ozira ko cyangwa kuri Twitter cyangwa kuri TikTok hose ni Ozira Code uyu musero ni bon abenshi marabizi ko kenshi bafite umutumire tuganire kuzama bwiyo cyangwa kuvyo ashaka kwigisha abarundi cyangwa abarundi kazi cyangwa akatubwira amatemanyaje yiwe ikintu ashaka gusiga yigishije mu society yacu rero uyu munsi ndi kumwe no mu mama mwiza avuye kure avuye kure ariko ari muri bamwe barundi babaje gutembera mu gihugu muri iyi minsi baza ko mubizi ko haje abarundi benshi bavuye hanze nawe ari mwe muri abo afise histoire ashaka gusangiza abarundi n'abarundi kazi kuba yandondeye je ni privilege ko je ndakunda abantu baza bavuga ndafise ikintu ushaka gusangiza abandi bantu numva ashaka kugishikiriza rero reka ndamwakira hama byinshi mu vyumvire ntimuze kuja kure kuko nibaza ko abantu surtout aba mama canke abakobwa murakina cyane kumva histoire yiwe ko hari ibintu byinshi ishobora kubafasha ubu canke muri kazoza rero reka ndamwakira hama tuganire guhaye mwaramutse twebwe turi mu gitondo meze neza ego meze neza madame Capitoline ariko reka ndamureke wenyene yivuga amazina yo hama aramutse abakunza Siren Vibes meze neza bashaka kuramutsa abantu hama kabibwira ego meze neza nitwa Ndayishimiye Capitoline mugabo kwizina bamamagaramo nitwa Capi niryo abantu benshi bazi nkaba ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Siren Vibes turabahaye kaze mukiriki kiganiro muze mugikurikirane mugire commentaire mugire like kuko kirashobora kubafasha muri ubu buzima no mu buzima bwa kazoza turabakunda cyane ego mwavyumvise yitwa Capi kuba nimwahura mwibara canke magiha kino canke niyamara kugenda ni amazina yiwe amazina ni Capi nubwo abampamagara Capi benshi nashaka duhere d'abord abantu banza kumenye Capi ninde navuze ko uvuye kure wa mu kihe gihugu
je naje mva muri Hollande nkaba ndi umurundikazi mazeyo presque 17 ans muri octobre nzoba nkwije 17 ans mba muri Hollande ako nkaba nishimye kuba muri iki gihugu c'amavukiro muri uyu mwanya. Bon hari abantu benshi bafise amahirwe yo kuja hanze surtout muri Hollande, ni gute woshaka kudescrire igihugu ca Hollande cyangwa usanzwe bayemo? Igihugu mbayemwo ni igihugu ciza cyane, ni igihugu cakira umuntu wese, ugasanga mu bijanye na sociale bashaka mungane mwese. Mugabo okazi utacoboye kugira ibakwe nguronke ivyangombwa kirashobora kukugora, ogira ibibazo vyinshi bitandukanye. Bon nimaze kumva problème z'ivyangombwa cyane ngira mu bihugu byinshi byo havy'Uburayi. Ariko hari habavuga ko bashobora kwirukana abapolisi, bashobora kutwa n'abapolisi ibintu nk'ivyo, nara niko bimeze. Ego nari niko bimeze, harige bakudeporta nyene umaze imyaka myinshi udafite ivyangombwa. Mugabo kijayo wamawibaza ko ari muri paradis, ushobora kubaho neza kurusha mu Burundi, ariko hari abashikayo bakaba déçu n'abandi baroranirwa. Wabaye déçu muri mu baroraniwe? Jewe ndi mu bantu bigeze guca mu bibazo bitandukanye au début, mugabo après Imana ingirira neza ndashobora kuronka uburenganzira bwo kuba mu gihugu, ariko sinovuga ko vyose vyagenze neza, kuko naho nabaye mu gihugu vyarashitse ndagira problème ya depression, naradeprimye. Benshi ntibakunda kubivuga mu mico y'abarundi, umengo ni tabu, umengo ni ibintu biteye isoni. Hari umwe yigeze kwivuga ko abantu bari Burayi kenshi bakunda kuba deprime, bamwe bakiyahura, abandi bakasara kubera ingorane bahuriye nazo hariya. Ivyo vyagenze gute ushaka kuri stade yo kudeprima? Je ukuntu vyagenze, nari mu rugo kujya abantu bose bifuza mariage bakabona ko ari paradis, bakumva ngo nagateka. Ako maze gushika mu rugo nije mu misi ya mbere naramerewe neza, ariko après kubera ibintu tutahujije n'umugabo, kubera wasanga je nshaka kubona abantu, nshaka kutumira abantu mu rugo, mugabo ugasanga umugabo ntavyakunda. Canumva umengo ni santa ko ndi nyakamwe, umva ndagira solitude mu nzu ataco mbuze na mu materiel matwari tubifise, mugabo je numva umengo simaze, numva umengo ndafise ikivide muri jewe kubera ntabona abantu, kubera ntashobora kugaburira abantu ico nifuza, ibintu vyose urumva umugabo yabona umengo ndiko ndasesagura. Hama nanje kubera mfise gwa rukundo Imana yampaye ngo kumva ko partage, kandi mu mico yacu turasangira turasabikanya, ako sivyo nasanze mu rugo. Hama mu nyuma rero ncanumva umengo birandengeye, canda deprima rero ncangira depression. Kandi n'ubu tuko turaganira, ndumumama sinubatse, mugabo ubu ndanezerewe ko ndi mu kibanza cyo kumva ko nshobora kugira ico nkore abantu, nkore famille, nkore n'abagenzi n'abana banje, niriwe ndadependa n'umugabo, ariko ndependa ku Mana nabanye n'igihugu banyakiriye. Muri make uri divorce uyu mwanya? Ego muri uyu mwanya ndi divorce. Haize imyaka ingana gute uri divorce? Haciye 6 ans ndi divorce. Bon twese turabarundi kazi nibaza ko bon nashaka ndagusubiza gato inyuma kugira ngo wavuze ko washaka kuba ku rugo nk'abandi bakobwa bose. Wari wafashe umwanya wo kwiga ku mwagira mwubakane kugira mushoye kumenyana, uzubane n'umuntu muzi canke ni bimwe usanga n'ubu birakogwa sanga kumenya n'umuntu ameza ngahe canke umwaka ngo sanga muciye mubana ugasanga urukura mumenya neza après mumaze kubana. Niko vyagenze no kuri wewe? Ego no kuri je niko vyagenze, sinafashe umwanya wo kwiga twubakana, twakundanye igihe gito nk'amezi duca tugira mariage, kubera jewe à vrai dire wasanga ndi obligé kugira mariage kubera communauté burundaise, usanga bakubwira ryari warabuze umugabo wowe ni ryari ifo kurongorwa, ifo kuva mu nzira. Nanje bikanja mu matwi nkaca numva kumengo birateye isoni canke isagateka mu muryango. Je nkibaza agateka igari kwambara impeta no kwambara ikanzu yera, mugabo vrai mariage n'urukundo rwo mu mutima na commitment, donc kwemeranya n'umuntu muzobana ukaronka n'umwanya ubuzima bwose mukigana. Rero ko muje nari nkijijwe kandi nsenga, twese dusenga, numva umengo kwahukana ntibizoshika, ariko nizera ko Imana yabipermise kugira nshobore gutahura abatubatse n'abubatse. Rero muri uyu mwanya naho ndi divorce numva ndyohewe
kubera numva ubuzima bwanje buri mu maboko y'Imana butari mu maboko y'umugabo kuko umugisha natahuye ko atari ibintu materiel ibintu bifadika umugisha nagakiza Imana iduha ku buntu twese abantu bose hama nkabanezerewe ubu kubera ubu nararonse ikigwa naho vyoshika naho nopfa ntarongowe nkaheza neza numva ko ari cyo gikuru mugabo naho vyoshika nkarongogwa nzofata umwanya wanje rero nagomba mbwire abantu batararongogwa nimubaze ko urugo ari paradis umugore cyangwa umugabo paradis urashobora kuyibamwo kubera ufite relation n'Imana yawe nicyo nshoboye kuvuga bon nibaza ko harimo icigo mu vyuvuza ariko still hama hariho ikibazo kuko hari abantu bavuga ko paradis umuntu ayironkera mu rugo bivanye n'umuntu bakundana cyangwa umuntu abana kandi bakatse bakanavyerekana hanze mugo gasanga hari ni gusanga arama abako barabifakinga gasanga ndani ni siko bimeze wowe ntibigeze ugirwa kuva ko ya society kugira mvuye ni wa divorce en plus urakijijwe urasenga abantu bazi ko kijijwe abantu ntibumva ngo wagize divorce ntibazovyakira nabi ntibigeze uvyumvira naravyiyumviriye cyane gose naguma nshindiriya naguma ndi mu rugo naho bitagenda neza kugira ndabe ko bizogenda neza nkereka abantu ko bimeze neza muri famille sinashobora kuvuga ikibazo mfise sinashobora kubwira no mugenzi numwe kuko apparemment babona umuntu wese yarapressiye urugo rwanje kuko babona financièrement tumeze neza umugabo wanje ni responsable aratekereje arasenga dufite abana nico tumanahukana basi umugabo akakwirukana wopfuma kwirukana basi uvuga uti ntiwavyaye umva nashize mvyara mu rugo sinagize ingorane yo kurindira igihe kirekire mvyara abana beza b'abahungu babiri Yanis na Dylan ndabakunda cyane kandi Imana ya permesse ko duhura n'uyo mugabo yarambereye umugisha kuko namukuye ko abana babiri kandi n'ubu ni responsable arakunda abana niwe baraba n'ubundi ngaha niwe bari kumwe mugabo mu bijane na relation sinumva ko ari we mugabo numva noshaka mu buzima ko twoheza nawe urumva ico kibazo wambagije Gaozi cyo kuvuga yuko ko ntigeze numva ubwoba canke numva isoni yo kubivuga yo kuvyasima canke kubibwira abantu nivyo nanje narafekinga life ya mariage ako sinari heureuse indani ariko abantu bambona hanze babona ko nezerewe kubera byose narabishira mu maboko y'Imana nkavuga peut-être bizohinduka nibaza ko Imana permesse ko ndeprima kugira nshobore kubivamo carrément kuko mu nzira isanzwe byari bigoye kugira ndabivemo kuko hari amatu yose nshobora kuguma mu rugo na famille ntiyari kubitahura bon je nibaza ko abarundi bon tutahura ibintu bitandukanye bivanye n'umutima w'umuntu ukuntu amuna ashaka kumva ati kuvana n'umugabo byavye ari kuva gusa kora ko ngo adashaka ko sangira n'abantu cyangwa adashaka ko yakira n'abantu byari biri dur ku buryo wumva umenga ntushaka kugusuporta uwo mugabo kuba akubuza kwakira abantu cyangwa gusangira n'abantu ivyo ufise oya ivyo vyarimwo cyane ivyo numva umengo sabantu gusa numva umengo no muri famille sinidegemvya kuko une fois nshaka no kuja muri famille kugira njoherwe na famille wendi vyamuryohera yumva umengo ifo ko nguma muhira ifo ko amarurira ikintu cyose notanga muri famille ugasanga nanje kubera mfise abana sinashobora kwiha ikintu canje jenyene nategezwa kudependa n'umugabo hama ugaca usanga icyo nshaka gukora cyose yaracanka umva uribura kuko je mu buzima nabayemo ndi umuselibatere namanya abantu twama turi mu makorale n'abantu twama dusangira twama tugenda hanaha mugabo kameme nivyo umaze kurongorwa hari ama responsabilité amufata hari n'ibintu bihinduka uheba hariyo vyinshi vraiment nahevye narabitahura vyose ariko hari n'ibindi vy'indani wasanga par exemple umuntu ugashaka kwa guha care nuiro akwiteho cyane ugasanga ari busy mu vyiwe je urumva ivyo kunsumira yaransumira neza yarampa ibintu vyose ariko ibintu vy'indani vy'umunezero vyo kwinjoyinga life vyo gukominika kubera ntaronse umwanya wo kumwiga byari bigoye nico naho naciye numva biba ingorane kuko umuntu arakubuza abantu
hama ntagwe n'umunezero mu nzu nakuganirize cyangwa mvuri wenyene oui santa seul uhageze kugira urindire ugera kuri stade yo kudeprima byari bigeze ku ruhe rwego byari bigeze ko kwiyumvira cyane nariyumvira cyane nkavuga ibi bintu none bizohera ryari bizogenda gute je nkumvumengo n'ubuzima nemeye kuba mu buzima bwose rero niyumviriye ko nzoba ubwo buzima pendant toute ma vie nivyo vyatumye ndeprima kuko numvumengo none bizogenda gute none ubu buzima eske nzokwama ndabusupporte misi yose urumva nkaca numva umengo no deprima kandi wabona umengo mu nzu haruzuye injya hari vyose je nkaca nibaza n'injya zopfa mu nzu nazisangiye n'abantu ivyo byose bigaca bimbabaza kubera umubabaro nari mfise mu mutima nico gituma nashoboye kugira kudeprima waradeprime nyene uragira problème mentale ego naragize problème mentale ndaja no muri clinique y'aba psychologue barampa imiti barantera n'inshinge kugira nshobore kuba stable kugira mbe stable mu mutwe umva narigeze kudeprima nyene ugasanga ndavuga ibintu bitajanye numva umengo no kwiruka mu barabara bakamfata nkambura impuzu ariko nkaguma mvuga nje nshaka kudivorce nico numva umengo mu mutima wanje kandi sinasinye merewe nabi ariko nasinye mfise ubwenge bukwiye kuko numva umengo ubwo buzima sinobubamwo ego ico gihe famille yawe yari hariya canke bari ino vyaremeze gute famille yanje yaba hariya baransupport baramfashije heureusement ko nari mfise famille mfasha bakamfasha abana ndi no muri ayo maklinike bakamba hafi kuko ahandi hoho nari kwisanga namaze no kugaruka mu Burundi ko numva umengo nta kintu kikinjohera iburayi numva umengo ego umuntu arazi burayi kugira arondera amafaranga ayo mafaranga narayakoze nari narayigeze mugabo sinumva kwa mu munezero izo mpuzu ntazo nari nikeneye ivyo birato abantu bahayagize iburayi cyangwa amatelefone sivyo vya mu munezero ko je nari nibereye muri clinique y'aba psychologue mbanye gusa n'abazungu aribo mbona bagwaye mu mutwe hama nkaca mbona umengo communauté y'abarundi iri hehe ndakumbuye mu Burundi ndakumbuye bwa bumwe ndakumbuye ama histoire ndakumbuye kwa kuremeshwa nkaca numva umengo no kwitahira bakambwira none utahufisa abana bakamanura gutyo famille kamba hafi hama nkaca nimvira kubera mfise famille hariya mama gahinda ko mwica abo tuvukana agahinda ko bica nkino bikamera nabi ntabona abana bakaguma bambwira abana nanje nimvira abana nkaca nsubiza gatima nico gituma naciye nguma muri Hollande nkaba ndi mu gukwiza 17 ans nko nabivuze mugabo uburayi si paradis vraiment uko abantu bibanza baba muri Afrique ngushitsi burayi ngubumerewe neza n'abari burayi bakumva umengo nibatahura abo muri Afrika bavuga ngo cyo abanyafrika baragorana cyo abanyafrika uwo urigiki twese turabanyafrika twese turabanyafrika niho twavuye kandi umuntu naho yo gusaba ikintu utagifise ba honnête umubwire ko utagifise apana guhindura amatelefone cyangwa ugumukritika abantu bo muri Afrika kuko iwanyu ni wanyu abazungu ntituri hajya kubera badukunze ni kubera ama loi nico gituma bakwakira ariko ntibakwakira kubera bagukunze kandi ngwiherezo ry'inzira ni munzu hari ikibazo nyagize umaze kuba divo uri umurundi kazi c'est naho biburayi uri umurundi kazi kandi naho uri hari aguma uri umurundi kazi ntari hari abarundi umaze kuba divorce abarundi bavyakiriye gute surtout quand ndazi ko hari amajugement menshi a divorce gute yari kwihangana akabisengera mana nihindura umuntu ariko waragize divorce en plus urana amahoro yaronka uranataha uragaruka mu Burundi bavyakira gute cyangwa amajambo nari ntiyakuremereye akongera ya depression urumva divorce ntiba yoroshe sinaciyemererwa neza nkigira divorce hari igihe kimwe regreta ukaraba ingene abana ukiyumvira ku bana abana hari igihe baryoherwa abavyeyi bari kumwe ari babiri ivyo byose naraciye mu ma challenge atandukanye umva ukiretrouva ivyo wari ufise vyose utegerezwa kubitakaza ugatangura ubuzima zero nkiyumvira inzu nibashobora kuyima kuko ntari meze bien abana bategezwa kuguma kwa papa wabo umva niwe yategezwa kuguma mu nzu je nkasohoka hama nsohotse mu nzu nivyari vyoroshe niyumvira nzoba hehe bizogenda gute ako kuboko kw'Imana kwari kumwe nanje hama Imana ntiya permesse ko nja mwibarabara bace bampa inzu nziza vraiment n'ubu niyo mbamo kandi nini hama abarundi rero
n'abandi n'ayandi makominota mwamwe bamwe ntibashotse babitahura baguma bavuga wayi kubera kinone Kapi yarabuze iki mu rugo ko twabona ari umugore mwiza yambara neza afise n'umugabo we afise ibintu vyose none abuze iki famille y'ibiringa iburayi na famille y'umugabo ntaco bakenye n'umugabo ntaco akenye n'umugabo atavuga atekereza ataja mu bagore ataboregwa umva bazi ko kunywa inzoga ko ariyo ngorane ariko sivyo hama abakritika barankrititse hari abacowe kuntahura abandi bakanyumvira ikigongwe bakavuga yo Kaparagwa yari muri clinique bakaza no kunda bakandemesha bakamukonda nujya nawe bakamubwira akagenda akababwira yandi majambo bamwe bakumvira ujya canke bakanyumvira jewe urumva je mu bisanzwe sinashaka no kubivugako numva umengo no kwinumira muri uwo mwanya ashobora kuvuga ama detail hakaba nibindi ntashobora kuvugira ngaha nivyo mu rugo nyene umva c'est pas important mugabo nibantahuye benshi mugabo mu nyuma bagiye bantahura buhoro buhoro ako nkukumengo gushika no musi hari abadashobora kuntahura kandi niba ari oblige no kuntahura mugabo ico nshima Imana nukubera nkiri muzima kandi ugifise espoir kandi ugifise imwe muzabazima hariyo abahakiriyo espoir yanje rero sikuvuga ngo no haracari ivyizigiro ntegerezwa kuronka undi mugabo sinegerezwa sindi oblige kuko hari n'abadapfa batarongowe mugabo nshaka gusa nzoheze neza nzoheze urugendo ngo ngaha mwisi neza kandi ndyoheregwe nibibondo Imana yampaye ibinkurize gusa nico gikuru hama nikunde nongere nkunda abantu ego wavuze ko Imana yagushije muvyo kugira ngo ushoye gutahura abubatse taburo n'abatubatse hariho cadre z'abakobwa usanga kugira yivuze ati amaze 35 ans imyaka 30 na atararonka umugabo gasanga famera muremereye gasanga kuzeho nk'iyo wakoze wewe niki wobabwira ico no babwira nuko kurongogwa ni gihe c'Imana si gihe cawe Imana ibikunze irashobora kuguha umufasha ikaguha umugore ikaguha umugabo mugabo Imana igihe c'Imana kitarashika nukurindira wihanganye kuko ushobora guhura n'umuntu ugasanga ahubwo winjiye mu muriro kurusha uko wari umusingo wari umuselibatera rero nico gituma ukwiye gufata umwanya wawe ugasenga Imana ukavuga uti Imana nyereka umuntu dukwiranye mu gihe cawe nanje untera iteka nk'iryo wateye abandi hama bidakunze naho uvuga uti Imana ndagushima uko biri kose urashobora kuba umumama mwiza utigeze uvyara ukaba gusa ari abamama gusa biologique mugabo mu mutima ataraba mama urashobora kuba umugore mwiza kandi wiyubashe kandi ugaheza neza uru rugendo ngo ngaha kwisi naho utorongogwa ntube presse kuko ivyawe birahari rindira isaha y'Imana kuko je sinarindire naguma mvuga ifo kongira kutke nihute ngire mariage kuko imyaka iranjanye n'impapuro zanje ziko ziraba expire ifo ko ndonka umuntu ari stable ashobora kunsova ku mapuro na vizi mapuro nanje bakambonamo ikindi kintu c'Imana muri jewe urumva umva wasanga nyene umva ama mariage za profit uzireke mugabo umva icimana ikubwira kandi umve yuko eske ni saha y'Imana canke ni Imana yandongoye kuri uyu muntu apana gusa gufatana n'umuntu kubera ama sentiment n'ama emotion mugabo ugendane n'umuntu umuzi mufata umwanya mwigane surtout mwigane umwihangane nawe kwihanganire hama ni waronka n'ugo rugo ugire patience nuvuge ngo kubera ngo nkunda abantu ngo ari ibintu bitegezwa guhinduka ari ibintu bitegezwa guhinduka ukaba responsable kandi ukamenya yuko umenya ama priorité mu rugo mugabo mwihangane murindira isaha y'Imana Imana izobatera iteka umva wowe wari warahushije urubavu rwawe niko novuga mugabo hamwe n'ivyo ndashima Imana kuko ubuzima ni parcours kandi ubuzima n'ama saison nico gituma Imana ishobora kuguhuza n'umuntu kanaka nkuko ku kazi wawe kuri Silent Vibes
ufise umuntu mukorana ikindi gihe ukazohura n'uwundi canke n'abandi sasa ubuzima n'amasaison Imana ishobora kuguhuza muri fiançailles ugahura n'uyu mukankana ukubaka bikanka mugabo ugasanga uje guhura n'ujya warahakwiye nk'ibibondo Imana yarabahuje amaraso rero muri ico gihe c'est pas en vain sikuvuga ko ari vyipfa gusa yaguhuje n'ujya mu Imana yari ibizi kandi uyo mupapa w'abana banje umu ex wanje bienvenue ngarukiye ndamushimiye cyane kuko narize ibintu byinshi kuri we hari ama challenge amwe yangirira nkaca niga ibintu cyangwa kamanura kandi yara muri iyo periode twabanye malgré naho yavuga ngo yanka abantu yaranye ofete ivyo nashoboye we yarabishoboye nanje ivyo nashoboye nanje ivyo adashoboye nayo ndabishoboye urumva twaruzuzanya nuko gusa hari ibintu bitagenze neza kandi Imana irapermeta ko tuba séparé kuko Imana idufitiye twese imigambi myiza ego yari umurundi nawe yari umurundi okay bisoro ko bana barabarundi ego bangana gute afite 10 ans yavutse uwa mbere yitwa Yanis Blessing yavutse le 1er mars azokwiza 11 ans le 1er mars l'année prochaine hamwa kabiri yavutse le 15 octobre 2012 azokwiza 9 ans le 15 octobre n'abahungu babiri barazi kirundi baravuga ikirundi gike kuwa mbere aracyumva cyose mugabo ari tumwe tumweshapa hama muto nawe aravuga ikirundi gike mugabo kuvuga arige bimugora mugabo turiko turigora tumwigishe na papa wabo arabigisha ikirundi n'umukopino wa papa wabo arabigisha ikirundi kandi abimushimiye cyane ukurera abana murafatikanya nta kibazo gihari mukurera abana nta kibazo gihari nico gituma ndi fier kandi ndyohewe ni naco gituma ndi ngaha muri iki gihugu ndi libre kuko yarambwiye nshobora gutwara abana hariyo covid reka genda bagumane turumvikana ama rendez-vous yo kwishure arambwira kapi uraza tugende muri rendez-vous y'abana bamubwiye ikintu mu masiporo yabo akanyenforma akambwira abana hagize ikintu kitagenda neza baguye hasi canke baguye kwishure bakagira akantu kagakomera cyane telefone ubwo nyene ngo ntiwibaze ko tutakubwiye ngo umwana yabaye ikiniki n'ama rendez-vous uranyenforma tuma tujana umva ivyo tureza abana kumwe kandi turubahana umva twaramaze kumvisha amaservo yacu ko tuzoba aba parents dira toute nos vies ubuzima bwacu bwose tuzoba abavyeyi ariko nituraba partenaire ntidushobora kuba umugore n'umugabo tuzoba abavyeyi beza nico gituma tudakritikana aho abana bari ntidushobora kuvuga umuvyeyi nabi dushobora kumuvuga nabi canke wamvuge nabi abana tubeditse neza bari mu mahoro kandi baravyakiriye barabitahuye cyo kimwe n'abandi bavyeyi bankana bagatukana imbere y'abana bagatandukana nabi ako ico nico nshimira Imana kandi ndazi ko azombera umupapa mwiza imyaka yose ndamushimiye kuko mugihe ntari impari yarambereye umuvyeyi mwiza n'ubazobandanya rera abana nanje ndabarere tubarere bakurire mu rukundo rw'abavyeyi cyane nico gikuru ko umwana ntakwiye kuba victime y'amakonflict hagati y'abavyeyi bon sinzi narufise kumenga washikiye mu isite ego abandi ba diaspora kenshi bashikira mu maison de passage Kigobe Kinindo ariko kapi yashikiye he mu Nyakabiga ariko yashikiye mu isite urumva ikintu cyambere icyo nobwira Siren Vibes Imana yarize umugambi yarifitiye umugambi mwiza murashobora kwibaza ko nashikiye mu isite mu Nyakabiga ku mutante umukuzine wa mama kuri 7e avenue numero 1 Nyakabiga ya mbere cansanga ozi nihaba kuri ryo barabara nyene haruguru yiwanje yiwabo aho nashikiye gato umva Imana yari bizi ko izo muzana ozi uyu munsi urumva ndashima Imana igituma rero nashikiye mu isite nashaka numva umengo ibintu vyo kuba muri high class narabihaze narabishitse ko vraiment ama rêve yanje yarabaye réaliser mugabo subwa mbere nshikira hajya bubaye bwa kabiri nanje gusika indige ntafise umwanya munini hakiye 3 ans umva nahashikiye kuko numva umengo narahabonye umugisha w'Imana naguma mbona abantu nkarengana nkagura icyapati nkagura amapera ubwo buzima nibwo nari nkumbuye mbona abantu nyene ubuzima nambari kamba mbiri nambari gikanzu nje gusenga kuri life center nje kwijabe umva nivyo binjohera kuguma mbona abantu kuko ngiye muri ville ni hahandi osanga nsubiye kandi muri bwa buzima bw'iburayi nta nakimwe nzobuhinduye nta nakimwe nzobampinduye umva ndaryohewe cyane n'abana banje
naramubwiye wa mutante nitwaza ahubwo ndabihindo sinituzofata na maison de peut-être dushikire muri famille za high class nzoshikira iwawe hajya nyene abana babona ubuzima bwo mu isite babeho ubwo buzima nyene tuze turatrasa n'amakamba mbiri twese batsitara ariko babeho ubwo buzima na ruguru nzobatwara ego bo nibaza ko nukunda gushimira cyane kuba waje mu kiganiro cyacu j'espère que hariho message utanze kuba surtout kuba dame cyangwa kuba papa cyangwa kuba kobwa surtout batarubaka ndagushimiye gose kuri histoire yawe nibaza ko gutanga histoire si ibintu byoroshe nk'iyo mugabo uyu mugihe uzi ko ari ikintu gusiga yigishije ni sacrifice ubukoze ku bantu ndabigushimiye cyane nanje ndagushimiye Ozi merci beaucoup nizere ko abantu bakuze ikiganiro mugira ama commentaire menshi niba hari ico mwumva mu bivuga ko canke ico mwofasha abandi bantu canke commentaire kuri histoire yiwe ama commentaire yanyuma yatwe yamari bienvenue cyane yitwa Kapi ku bantu babifuza kumuganiriza ha inbox kugira ashobora kuba sinzi ko ishobora kuba numero yiwe ego abifuza kunganiriza inbox numero yanje ya WhatsApp nguma ndi online yo muri Hollande ni 0031 ni +31 684 059 887 nunashaka kugira nka conclusion duheraheza nuko nashaka kubwira abantu urugo ni gwiza n'abari mu ngo no bifuriza kuguma mu rugo mwihangane mubaha abagabo banyu kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo hama ngo na Bibiliya irobije abagabo ngo bagabo mukunde abagore banyu hama abagore namwe mubahe abagore muze murubaha abagabo ntimubone ngo muri Burayi canke muri Afrika hama muhindura imico mugume mubaha abagabo banyu ko abagabo barakunda icubahiro hama ndabifurije kuguma mu ngo zanyu mubake kuko urugo n'umugisha abatararonka urugo Imana izorubaha abatazogira igubako ryo kurongorwa naho muzo mugira iherezo ryiza nivyo ndabifurije murakoze cyane Okay nibaza ko bice byoroha cyane ndamushimye gose kuba yitanze akaza ahantu kugira tushe kuduha histoire yiwe nawe ndabashimye gose ko mwaravye kiganiro mukabwitangura mukagenda mugiheza mutara skippinga cyangwa mutaragikuramwo merci à vous ku bantu bose badukunda Imana ibahezagire cyane murakoze. Siren Vibes TV